Uwo munyagihugu yishwe n'imbonerakure akubiswa amahiri yitwa Burundi, avuka mu gacimbiri Murago, umutumba Gisebeye, zone Gisanze, komine Gashoho, intara ya Muyinga. Amakuru dukura muri iyo zone ya Gisanze amenyesha ko ari ku mugoroba wo ku munsi wa mbere w'iyindwi, aho Burundi yakubitwa n'imbonerakure gushika cikanye. Ico gihe kubw'amasoko yacu nyakwigendera yariko yahira ubwatsi bw'inka. Kuvuga bamusanze mu mwonga ahantu arimo arahira ubwatsi, bacamurengerako baramukubita amahiri, baramukubita bamuboshe, baramutuna gushika umuntu apfuye. Ico gihe nk'uko aya makuru abandanya bivuga, izo mbonerakure zamwagiriza ko yivye ikinga. Ivyo abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Gisebeye bamirira kure, bakavuga ko ari kinyoma kinyomoje. Iryo kinga bamwagiriza yuko ryoba ryo yivye, ryari ry'umugabo Kwizera Imana, bamutazi izina rya Bunyoni. Mugabo gusa kwari kumubesha ntavyo yari yatwaye. Iyo niryo kinga naho nyene yari imbonerakure, nakabonero nyene kubera imbonerakure zamaze kubica bigacika. Bamwe mu mbonerakure zagandaguye uwo munyagihugu yitwa Burundi barafashwe. Abo nabo ni Siriyako, umukuru wa zone Gisanze, Ndiku, umukuru w'imbonerakure muri iyo zone nyene ya Gisanze, hamwe n'umukuru w'umutumba Gisebeye. Nayo umukuru w'imbonerakure kuri uwo mutumba wa Gisebeye wewe yarashoboye guhunga, akaba kiriko araronderwa nk'uko amakuru RPA ikura muri ako gace abandanya bishikiriza.